Ngeze kumvira ko umugabo ari mwiza, amvira ko umugabo yabaye mubi. None LATWIKA utanguye kurira vraiment. Ariko none mugenzi wawe ariko ararira amarira ariko aratibu. Avuze ko nasi gufata neza umugabo. Nibuka ingana mufata neza ndamubembereza. Birababaje none mvaga nogata. LATWIKA. Reka. None madame. Yego umugabo wiwaje ndamuvuye. Umviriza mukora umugabo wacu ndamukunda. Umuvi inyuma ugira mwiza. Niba umukunda umugabo wawe fata ikiziriko umubohere mu nzu umushire ku gitanda kwanza umubohere. Namarira gusa LATWIKA umviza basi. We nyimba wizera Imana umugabo wawe azogaruka. Hari gihe usanga ujya yarahuye n'isatunda sizikasekeruka. Mana we kubera ikwandemeye muri iyi si. Mana kubera kutohindura umugabo wanje. Mabujanda kwingize mvira ku mugabo uriko uranunuza. Canke iyo ndayipfe canke umugabo apfe bakagasha. None ikibi ibintu basi muhebera umugabo w'umure. Je mugabo ntawe ushobora kurekura. Kuko ndamukunda kandi warankunda. Umugabo je kumurekura numurekura ndekura umva ntawe ndakuvako ndekura tumuvako umugabo wanje ntawe ndekura. Ese nkunda abantu ba Sali bakunzi ba Inyishu Media murameze fresh muri good muri okay jameze neza cyane ya nkuko mumbona ngaha anye ndi kumwe ni nkumi zibiri umwe kabiri ni nkumi zibiri nicaye nazo zimeze neza zitagase zimeze fresh sana ariko sinzi impere mu buryo bw'iwanje mu kumuha kugira ngo abashe kuturamutsa madame meze neza Meze sawa bye. meze cool Gose. ariko uraberewe madame Urakoze kandi aberewe hose nyine ebana ku mutima wanje ndishimye mberewe. Uraberewe hose no ku mutima wawe urishimye n'agapostere k'abamabuje. Okay. Cameraman uramubona. So kurundi ruhande nawe ndabona undi mudamu nawe nyene ameze neza ari cool ameze fresh sana ameze okay. Meze fo. Ameze fo. Yeah. Kubera ikifu. Bibaho mu buzima. Umuntu nibaze barabigendana. Yego. Ibaza arabigendana kuri ruhande ndumva umuntu ameze neza no ku mutima ari good ariko kurundi ruhande ngaha ndumva umuntu ameze fo ngibibazo ngarabigendana ariko nawe urameze neza uraberewe. Birasanzwe siko mberewe cyane nje ndi umuntu mutuciriritse. Yego. Ariko bakunzi ba Inyishu Media aba bantu nicaritse nga anje je ndiko ndabaraba vraiment aba manager urana amapostere ya umwe yageretse ukuguru kukundi undi agere ku kuguru kukundi kugira birasanzwe. So rero icatumye rero ndabazana ngaha anye nabazanye ngaha anye muri bukatu uko turakorana ikiganiro n'aba bantu umwe bamutwaye umugabo uwundi nawe atwara umugabo w'uwundi nico gituma rero je nashimye kubazana ngaha bose kugira ngo tumashe kumenya ninde mugabo w'uwundi ninde afise umugabo ninde adafise umugabo. Kuri wewe ujya mugabo je narakoranye ikiganiro nawe mbarira ati fise umugabo nuwi wawe Ni gwanje. Umugabo nuwi wanje me ako gakobwa karanyivye umugabo wanje. Madame sigaye biba abagabo abana. Navuga ko namuvye umugabo wiwe. Sasa namukwiba gute? Jefferson umugabo wanje. Nene wewe namukwivye ari hehe? Ushaho ndamutwara wari he? Umumutwara yari he? Umugabo wiwe amushire kikiziri. Nene iyo amenye ko abakobwa hanze bakeneye abagabo ari kumushaka ikiziko kwanza. Rero umugabo umufashe nabi wandaritse barayora. Sasa amakosa ntabwo ari ayanje. We abandaritse urayora we watoye hano vyandagaye. Nitwe ngoma mu giteme. Tubarire none ujya mugabo gushikiza isaha we murabana ngo amukundiye iki vyagenze gute? Ujya mugabo naramukunze vraiment. Ujya mugabo icyo namukundiye n'umwana mwiza aritonda kandi yarashikira asaba urukundo. Rero ndakuntu yaciye bugufi yacishije make ndavuga ati gukunda n'uyu. Gukunda n'ubu none ukirageje nko kumubaza nk'amakuru kamubaza none we warusanzwe ufise umudamu warukira umusore vyagenze gute? So ahubwo ndatangaye kumva yuko
afise uwundi mugore jewe sinzi ko afise umugore nari nzi ko ari umusore nyene asavye urukundo ama turakundana rero aho ntangayire ni ngaha numvise yuko uyu ese madame uri umugore w'urya mugabo wanje uri kurambaza ivyuzi urambaza ivyuzi kandi umugabo ntavyo wumvise subiramo kangahe umudamu rero babarira sasa rero muze mwiga gufata abagabo neza uvuze neza mfata nawe jewe umugabo wanje twashimyane janda mfata nawe umugabo wanje jewe manza muri ndiri manza wicare turacayaga ndavyumva sinavyumva kutamufatira yangu twumvirize turacayaga bukebuke urumva cameraman uri kurabona ibibira urumva je nako ndamubaza ati nako nari nkumukuramo amakuru kugira twumvirize none wewe ujya mugabo warambariye ngo wamufata neza amugira gute ariko ku rundi ruhande ndumva ngo wamufata nabi ahubwo yabonye umugabo wanje ari mwiza ashaka kunyiba umugabo wanje umviriza mukobwa we imiti irahera imiti kuraramo ntikwirirwamo nimba naramwivye wumva nimba naramwivye namukoye mu nzi wawe siwe yasanze arasaba urukundo niwe yamugusavye urukundo niwe yasavye urukundo rero mu gihe yasavye urukundo ntabwo nakwivye ariko bumuravye ubona uyu yo uwo mwiba umugabo birasanzwe rega yavuye ku isoko none ubu rero yararemuye aje mu none nimba yakwamye yarakwamye nyine none wewe umuravye mama LATWIKA umudamu yitwa LATWIKA turashaka kumenya none we gushikiza isaha umugabo wawe kugira gucike nuko yabo yarabonye inzobe y'umu sinzi urabona n'inyambaro yako karanikira ubutako hejuru kakanikira sinzi wakabagashaka kugira none tubife none mugenda mushutuye akashiduka ihangane presana mata presana nuko babajya LATWIKA ariko cewe wanzanye ngaha kugira nje ndaguhuze n'uyu muntu sishaka ibintu vy'induru biwe vya bindi bikogotana je nakuzanye ngaha kugira ngo ubashe kumwihanikiriza umubarira umugabo wawe amureke yeze kumvira ko umugabo ari mwiza amvira ko umugabo yabaye mubi none LATWIKA utanguye kurira vraiment ariko none mugenzi wawe ariko ararira amarira ariko aratibu avuze ko nazi gufata neza umugabo nibuka ingana mufata neza ndamubembereza birababaje none mbaga nogata LATWIKA reka none madame yego umugabo wiwaje ndamuvuye umviriza mukora umugabo wacu ndamukunda umuvi inyuma ugira mwiza niba umukunda umugabo wawe fata ikiziriko umubohere mu nzu umushire ku gitanda kwanza umubohereho ariko urabona ibintu uri kuragira si vyiza oye ntabwo nije mbigira raba marira y'umugenzi wawe ariko sasa none nimba byaramunaniye no baracyarira negerezwa kurira kuko nabuze umutima wanje si vyiza rirakomeza urire rero bizohera n'umutima umenetse kuko naramufashe ntabwo nzomurekura warafashe nta kure narafashe kweri mu rukundo ntugota ntabwo jewe ifashe ntabwo ndekura ndagumye nyine nkafata abagabo barabutse none nibore rega nikabayumye mu gihe namurose none ndamwitesha ubona mu gihe yamufashe nabi nareke kuyiriza hano LATWIKA reka kurira aravuze nje ngo ndafata mugonje nabi birababaje uko yamase yaramase na wasogwaga sinzi ko ariyo nzobe wamushituje sinzi ni kubera nirabura ariko nawe kirazunguruka nagira ukibabaje ukubura umugabo ukundagenda atavuye nje ndagusezaniye muko umugabo mbura umugabo wanje nkunda hazoba imva zibiri baraca umugani bati wiriza umugore wa Kristo abandi bamwirije mu gitanda koko nkavyo urabinkoreye ndamwiriza Kristo ati ndamupostinga ngo nivyo shaka mugana umwirirwana mu gitanda cenda nifumbira kiri mbeo ihangane rero madame byarabaye nimba mwiza kuri stati umupostinga
akaronka bamwiriza mu gitanda none wamupostinga se none kwishamwije mu gitanda rero jewe namukora ibyo yarakeneye wamupostinga se ngo bimumarire iki akamaro ko kumuposta ne wamupostinga yarose rero umwiriza mu gitanda rero wo ku gitanda waravuguta nico rero nagusumbije niho mpamvu ihanga LATWIKA abagabo bariho rigani benshi basibazo na undi mungu nkunda ndetse nanuwashaka mu buzima bwanje oya ubu gushika ubu ufise igikomere gikomeye cyane wasiza ku mutima kareba ukuntu uneye yagira ibibazo umugabo wanjye ndamukunda madame rekura basi umugabo waba araba yamarira vraiment ariko ararira araba yamarira ariko ararira none ndamurekura mwiriza kuri sitati amupostinga nazi umugabo wanje twiryamire hama je ndamuhekeye wewe musumba n'ibisusu birashoboka nabyo kandi yoba usanga nivyo yashimye LATWIKA umugabo wawe yikundira amajone muri no minsi jone subu kuva mukoro ako gako shinyanya gahimbiri yo mpobo ukuntu yari yirabura icyo basore ndetse nabazanya amavuta yo kwiyambitse sinzi cyo nakora ariko nzuba Imana yandemye nirabura sinzi abikora birambabaje kubona kwarike bangu mudakunda kwarike muguma mudukinisha mu rukundo gusa nakindi mushoboye kunze yanyisha media jeki kiganiro numva menga ahubwo kimwe amarira menshi nawe nani kigongwe basubwira basi gato rekura umugabo w'abandi avuze ngo jewe ngo narisize iki mukoro ngo mukoro none nisize urihe kwanza uzogumana ubwirabure bwawe bazokoma bagutwara abagabo ngize mvira ku mugabo mabugenza bukoze basi ndagufukamira undekurira umugabo bakunze yanyisha media je vraiment ibi bintu birandambiye namarira gusa LATWIKA umviza basi we nyimba wizera Imana umugabo wawe azogaruka hari gihe usanga ujya yarahuye n'isatunda sizikasekeruka mana we kubera ikwandemeye muri iyi si mana kubera kudohindura umugabo wanje mabujanda kwingize mvira ku mugabo urukuranunuza abakunzi banyinshi meze je vraiment ibi bintu bikibazo cy'aba bantu je kirandambiye LATWIKA ihangane umugabo wiwawe umugabo atangwa n'Imana Imana izoguha ubundi basi umuhebere ndamuhebere umugabo wake ndamuhebere atangwa n'Imana nawe azorondera undi neza kubibi kwishatani kwa Yesu turagwana maka umugabo nje ndamuta je sinkandi ibintu je byo kugwana ngambe sawa abu rero byanka bikunda ntapfuye jewe ndapfa cyangwa iyo ndayipfe cyangwa umugabo apfe pakagasho none ikibi ibintu basi muhebera umugabo w'umure je mugabo ntawe shobora kurekura kuko ndamukunda kandi warankunda umugabo je numurekura ndekura umva ntawe ndakufako ndekura numufako umugabo wanje numufako ndetse nkunda abantu